burya ntabesha maze kubona ko abantu kugira uronke umuntu w'umwizigirwa mu ngwara ukamuha ibyo bintu bakabitunganya neza ntashinwa akaboko karekare biragoye gusa nyine ko nibaza niba bishoboka sekirite mbaho muri minisiteri ya gisirikare bakubwira ese ntushobora kugira kororasiyo yindi ikaza ibara ryasa n'irya iri subventione kugira ngo ega n'abantu bafatanye kubakingira ni ukuri iso toujours tante kugira uronke umuntu azozikorera umwana yavuga ati c'est un problème c'est un problème sindababeshe jewe ibyo maze kubona umugani y'icyo mukuru w'igihugu uti la royauté ni uko kubagize manque d'occasion icyo maze kubona biragoye rwose siko mwamwiba abundi bazazi babasha gushangana ariko barakugora ariko barakureka kubera byinshi amadone tuzagusanga kwiyamose kanyuma amasemanse ugasanga ni ikibazo bumbire uko nyene ubwabo reka pange twebwe bakora ba musitanteri tumatrese chancele kwa sitanteri n'abakoronome kumino yenda umurindire kontabulete zoza ryari genda mubanze mubyegeranye ibyo mufise avec le moyen rapport sivyo musitanteri ufise umukuru w'umutumba n'abandi ku mutumba mufise babizigirwa bagaruka kutogoje ubundi abahuza mufise abakuru b'ubushimiri n'ibindi genda kubakoreshe ubashire ku kivi kuko gupima si ibintu byo tarumanye ibintu hanyuma abagoronome kumenya niba amategeko mushoboye mugende mutubwiye ko muderishoye twirondera abandi tugafata kwikora nimubwire bamusangeye murabishoboye cyangwa ntabyo mushoboye barahinduye barabishoboye bamusangeye birashoboka cyangwa ntibishoboka twasamaze tuyakeneye ko kwita max abagoronome komino birashoboka ntibishoboka ibikoresho ibiri ama-GPS nimuzaza kumbwira ngo ibikoresho ujya GPS unasoma information oya meza nimuzaza n'amapretexe ngo twabuze ibikoresho mwebwe bamusanteri abakora imitumba ntibiriko barasinya amatungo agurishijwe ntibashaka ko amametero bakoresha GPS wewe ni mwishure tuinga kweli kuwaze kabisa bija liko barasinya bakora GPS nina mgoje uja kuinga nyine wasatu wakoresha anataka ko GPS birumika muriko murantaho kandi umwana mugiye muzi ko muduheze atari byo muzokora baba matari muramuvera ariko birakora abagoronome komino namwebwe haraho murabahiye bati ibintu mu minwe uzabera administration à votre côté bamufashanye amazero yose muyegeranye muzosubire kumaya raporo nk'ayiri ngube mwampeje ubundi nkasanga mwamuse korose aya abagoronome murakaze niba turabaveterineri abantu mushobora gusimba kiraro cy'ingurube birimo ingurube 100 amajana 2 mukava kwacu ofete ikibazo niki ngebro nkamadone muyabeja muchamusubika uko nyene baba matari muzaze kwirasira mwumve ku madone baba avuye makobiri mubabaza ko reyema bagize verification niki rero isaba cyo kuvuga ati keneye isindimwa ingana gute nimiburi muri tukira bagenderere ni asa impusa separate mugabo twisho dukoze nyumba y'ukora muri hasa dukora kuri degere binini siziko kwimvika abagoronome komino siziko kwimvika twese muri complementation ukuzuzanya kugira ibintu bigende neza ikindi rero niweka ko ni ibitego turavuga by'ifumbire tubishyire ingufu nyinshi kuko twiko turaraba aneze twakoze komande ziba
kubera amako individuwe yose agenda akakira komanda akajya muri kopeke cyangwa muri poste c'est pas maîtrisable tuzi niyo ifumbire yose ikimenyamenya mu kwirondeye murabizi wese kwirondeye ugatanga amahera menshi kuciyo barayitanga n'ubuvuga iki kugira ngo izo finance yavuze kujya kuronka kenshi ifumbire yacu iri subventionné à plus de 70%, à peu près 70%. Kuko ubonye ikuze niba guspekate cyangwa agiye kwigurisha y'amafaranga ayakora kandi cyo bakabiri ubwabyo cyangwa bakumwibo kuko ari undi muntu yarayikeneye atayiroze sivyo la production igacishita ubwakabiri twaba duhombye amafaranga yatasohoye muri subvention ibyo se n'ibigora nibaza ko bikotunganya neza rero nibutse ko bamusane turi kumwe ngaha bazenda bashimire na babatari narafashije cyane rwose mu mpera z'umwaka ko dustabiliza igihugu narafashije mugabo tubandanye uko pange neza kuri lite contre la Forode mwakoze ingufu zidasanzwe cyo tumumvise ko la ministre des finances yavuze ati no gushima kandi umuntu yakoze neza no kumushima mwarakoze rero imana ibaheza kubandanyirizaho kuko ikijyanye n'amahosete publique amahosete y'igihugu si ikibazo cya ubeye ni ikibazo cy'umwenegihugu wese aho ubonye umufurode udashobora kumufata wewe nyine umutange bamufate bamukorere dosiye twavuze ko umufurode ni umwasi w'igihugu kandi umwasi w'igihugu akorerwa dosiye nk'umwasi nyine muje mu by'ibigombo bafasha batakora ngo tugire ikigombo gini mamisyo mufise ikigombo n'ikindi wobatse mu mateka amugenga handitse ko atari ikigombo acagiye iryo tegeko n'imyirizwa byanditse umufrodere umwasi w'igihugu umugera k'umwasi w'igihugu birumvikana mugabo niko ndaraba ababere umusenjenerali ufashe abantu biwe nawe nyene bajeko kuko hariho umwidogo abateze intwaro n'inyamiramaga bakuma bidoga ati kuriyo mbere nyabuna kuriyo mbere nyabuna sevre si bose mugabo ababifise n'uruhara bafata ibintu bakeka kuko asa n'imvugo mbi n'abavuze imvugo mbi ga bavuga gusa bashinga amateka banyu batera ibwirizwa none muve mutugore iyo ni imvugo mbi rwose niyo bukungu ariko ntabwo muve mudoriye kuko kuko muzosubira kumva yavuze ivyo usanga nazawari kuri misiyo y'igihugu azawari kuri misiyo y'uwundi muntu utazi tuzorora gukorera kwiyigena mushikane rero n'imvugo nyinshi hanyuma ibi n'amakorindani udoriye bamusange bafise federasi shiramo uburyo ku bantu bafatira nabi badafatira neza bamusange rwanyu shiramo ingufu zose ufise cyane ku mashefuye aho ntabwo ari muri mbere ya Bujumbura mweshimiwa mukora ingufu bageze kuri stade n'umupolisi bamubonye bamufatira kandi bazi ko bagejwe gufata inkozi zibiri ufurode inkozi Forode gambe wamenga ibisanzwe Forode busuma bweruye umupolisi w'ofisi baramuhaye fagitire itariyo kwe turabana mu maso bageze kuri iyo stade abo mu gisagara mudufashe turabana n'ukuvuga ngo igikorwa cya ubeye igikorwa cya twese umwe wese n'ahandi tuje ngufu cyanyuma sozerera bamusanteri babanata umufasha ume mudoriya abantu bakoresha amahera y'igihugu uko bitegerezwa uko kwiyegeranya n'iki kuyakoresha n'iki tuyegeranije tukamaximiza bagaca badukwita ikorosi bisa n'uko twabyibuze siko byumvikana mudufashe umwe wese kuri domene mugucungana kujisha hari amasekiteri menshi ari mu burere bw'iwanyu sora umwanya wo kubivugana aho ntarashika tuzoza tuvugane neza kuge tuzobikira kuri icyo nyende ndabaha akarorero bashikira baramatari n'abasitanteri ibikorwa bikorerwa mu gihugu hagati bikorerwa iwanyu hano mubona ingene abantu usanga barerekewe mu busuma bw'amafaranga dufate nk'abakora mu mabarabara mu za ARB
ugasanga ariko yandikisha abafundi 100 yakoresheje abafundi 200. Ibyo bintu byo ko indwimwe zibiri zitatu biri mu komune yawe ku mutumba umugende mutabimenye. Abakorera kuri tere muri za Obuha muri za Ahamel jewe nafise enka baje gukorera ku mutumbi wanje baje kubaka toilette zishure zubatse nko ku metero babona muri y'amatoilette batondekeshe nko ku metero 15. Ugasanga umuntu yabarutse kuri tere yandikishije ko yakoresha abafundi 30 ku munsi naho batondeshe bahagarika aho hantu nibo hakwigwa. Murumva ugasanga rero ibyo bintu nta muntu ari kabidenonsa. Rero bikurikira ibikorwa biri ku mutumba ni bya leta bikurikirane neza ubazi ibi ni bikorwa nyabaki nayo bari ONG nayo bari ari mu partenaire aje yose n'amafaranga ya leta muteza kubikurikirana ku komine ku mutumba. Nta gikorwa rero na kimwe cyoza gukora ku mutumba mu komine ngo umusitanteri abatakizi nyacyo kirakorwa agishiye ko umuntu akidoro yarabe ko gikorwa neza. Ugasanga ko bari ibisima batwara ejo ibintu byubakwa bigaca bisenyuka isima yibwe mubona ivyuma vyibwe ariho muri nta rumwe bidori kandi ari iby'iwanyu ari iby'iwacu. Rero iyo conscience yukumva ko ivya leta ari ibintu bitagiranye n'ivyo ari ivy'umwe wese niyo itaravuka muri twebwe. Rero niyo kintu nashaka kandi abakarorero kugira ngo nako tukatware mu kumenya mu kugira iyo conscience yuko yapproprier ibintu vya leta ntibigume vyitwa umenga ibintu bitagiranye n'ivyo. Nije ikaravuga ukamenga guca amarenga kandi cyangwa umenga gutebura kandi byukuri ari ibintu bikorewa kuri tere mwese muzi. Rero ico rero nashaka mu citwarike mwumve ko bikorwa si ibintu byuko icyo bundi twamenye ahantu henshi muri ARB usanga bazana amakamyo bakandika imwe bakandikira nk'ukwezi kose ikari tigeze ikora bakandika abafundi igihumba tigeze bakora ibintu byose birabaho. Amafaranga yamwe twatoje twabiza kuya abantu bapfunzwe abandi baraye barasinziriye umuntu akakubita mu mufuko atasho yakoze. Murumva yuko ari ibintu bibaje cyane. Ibyo bintu rero bitegeza guhagarara mu gihugu kugira ngo rutere imbere. Ifaranga rikaritwagwa no rikoreye gusa atari umuntu ari twivye. Murumva ko ari busuma. Nico rero nagomba kunganira mugenzi wanje kuri ico kijanye no gucungera. Mbere ngira ko ndabasaba yuko kuri kimwe cyo kumenyekanisha inomero z'amatelefone mu bihugu biteye imbere harabaho iyo abene igihugu bamaze kumenya neza iby'igihugu ari iby'iwabo barabicungera hakacaho no kuregana. Buramatari bakabaza inomero yiwe babonye umuntu atanze igiturire bagaca bamufotora ikintu cyo twashaka tugihamagara abene igihugu. Uwo abonye ari igiturire wabonye anyuruje ibintu bagaca batanga inkuru ubwo nyene inomero zaje z'abashiranganzi barazifise baca bafotora bafate inkuru yose bayirungikire Umushikiranganji bayirungikire mu Buramatari bayirungikire mu stanteri komse abantu bashoboye kumva yuko ibintu bidacungiye ko abapolisi nibo bahose abere igihugu bamaze kugira conscience yuko ibintu byose ari iby'iwabo baca bicungera. Twe nomero ziruguruye uzoja mu Umushikiranganji bakamuri giturire na fato umuntu akimusavye aca ndungikira ari foto ni dossier ni nomero yime ngo mupfa mu Umushikiranganji wigira ngo baragira biturire baragira gute ugahigwa akiri ukamubura kumbe yagihawe nyene namwe n'abantu bagitanze foto uwo muntu ni foto irungikire kuri WhatsApp iruguruye naho barungika message mugabo mutu denonce abantu bako baronona hama nange mutangizo nimero tu denonce twese ko musuguno bazobazi yuko adacunze gusa n'abapolisi mugabo acunzwe n'umwe gihugu wese naho umupolisi wo kwibarabari bamufumbatisha bona ko umuntu ahagarara ngo acungiye umutekano abantu ukazobona umushoferi akukoze mu mufuko acishije mu idirisha hari umupolisi bakashagira ngo rengana hajaza kuba umwe gihugu gashafotora ari imodoka n'umupolisi ahari agacerungikira ministre wa interieur ngo uyu mupolisi arari igiturire preuve à l'appui nuko tereza gukora kugira ngo bihagarare byose sinzi ko mwabyumvise ariho ibyo mukama ntabyo mumenye amaraporo amamashini yamaza kurama barabara iwanyu akamara ibiri hagaragara raporo ndetse iyo nzikosa emiri yose samahera iwanyu n'abagiye amahera iwanyu n'abagiye
mubazi ega wewe kwigura amatari serukira umukuru w'igihugu mu ntara ibiba byose biba byiza tuzogushimira bibaye bibi tuzokatigura amatari yamuserukiye barabe reka nuko bimeze ihagaze babwira minisitiri wa enconcerné wari ibintu biriko biracangana je ntawe mufise raporo sinabwiye ngo twagiye gusanga ikamyo imaze indwi zitatu ihagaze n'imashini ihagaze babeshe kuko babigeze yibuka batari guteka yani kibazo nukuba vete bisaba ko twese dukora idori nta kintu ndagitezwa kwifasa kuri teritwari ya buramatari mu kintu akiyobewe nashingiye imuyinga no mu rumonge barakoze akazi abari bagiye gutanga amaindemnisation fictive ariko bakorera ko ipo n'abasubije n'abagize ibyo byose ofete kanababwira strategie nuko igikorwa cyose kiriko kirakorerwa mu ntara ubu ufise y'umuntu indani muri ico gikorwa ashaka kuduha amakuru sinzi ko mu ntara kutabasa amakuru cyangwa se information zo kugenda buramatari sawa mugabo baguma bitwegera ngo kugira ngo ntabibona kandi musanzwe muzi ko nange gusaba competence iraki c'est ma competence manini cyane ibaza ko mubikora kutunyere kandi wanashaka murabikora gusa muce mu davantage kugira ngo kugira bafashe kuzaba amakuru atazi